harimo pass decisive zibiri za Marcus Rashford, Lamine Yamal aza kubaterekamo igitsindo mu gihe Sergio Carrera ndetse na Borja Iglesias aribo batsindiye equipe ya Celta Vigo. Mugabo Barcelona baza kuba baronka ikarita itukura mu minota ya nyuma ihawe umugabo bita Frenkie de Jong. Mugato garuka kuri ino result ibitsindo 4-2 ku kibuga cy'umugwi wa Celta Vigo. Imbere ya equipe ya Celta Vigo yari unbeaten mu nkino 5 ziherutse. Toute compétition confondue. Sivyo? Celta Vigo yari unbeaten toute compétition confondue mu nkino 5 ziherutse. Mugabo warabeske Celta Vigo bari gutsinda Barcelona ryari bari gutsinda Barcelona Celta Vigo itariki zine z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Bitsindo bine rero abasore ba Deterrence Flick baza kuba bakura mu 3 n'ibitsindo bine hariya kuri ku kibuga cy'umugwa wa Celta Vigo baza kuba kuramo ikinyono cy'amanota 2 ubwo ino match tuviko ari match yo kugaramura muri vestiaire ya Barcelona via uburyo ino match yakirwa. Equipe yarimo abasore batatu baciye muri ino academy ya Barcelona Iliax Moriba, Marco Felani Jutra, ndetse na Marcos Alonso. Natangaye Marcos Alonso uretse ko yarabakinyemo avuye kwa Chelsea. Marcos Alonso Marcos ahubwo uyu mwana kumanga yakuriye mu academy ka Chelsea inde Marcos Alonso ndavuga ngo no mwana ari umutama. Ese inyuma yo kuva kwa Ntuza Chelsea none cyaje kwanuka kwa Barcelona ibyo nabyo nari nshibuka ko Marcos Alonso imyaka iyo ibiravuye kwa Chelsea muri make wewe burya Marcos Alonso mupira wigiye kwa muri Castilla kwa Real Madrid guhera 2009 gushika wanashima 2009 2010 akine abakinyi beza wa mugabo we yanakine Madrid rega ngo urukino rumwe yarakiniye Madrid urukino rumwe Yitwaye nibuka no ko yaje kwa Chelsea azanye na Mourinho Demiris avuye kwa Fiorentina yakiniye Sunderland yakiniye Bolton Wanderers avuye mu academy ka Real Madrid yabakiniye urukino rumwe so urabona ko ku myaka yiwe 34 ubona ko ni equipe nzizi vanze ya Alex Moriba nibaza ko imyaka igenda isubira inyuma na Celta 70 Moriba kuluma muvandimwe rero Pablo Duran Borja Iglesias aba bose n'abakinyi baba bamenyereye irihiganwa ubona ko ni match yatwibutsa mu mwaka weze 4-3 sinzi nimba uvyibuka ari feedback abavandimwe ba Rafinha bakoze mu akazi ku mugoroba nabonye inyuma ya match Lewandowski avuga ati kocha yambajije ati ndakuruhurira mu bwatoya ro 19 avril Ferran Torres yatanguye aratsinda Borja Iglesias abakuitamwo bitatu bikurikirana bitatu kuri kimwe gushika ku mota 32 hari mu makwezi baca baraza ku mota 35 Daniel Olmo terekamo cya kabiri Rafinha terekamo cya gatatu baranganya icaka Rafinha cyongeza kuri penalty 90 na kanga 98 voilà ni match nari ndayibuka bikora byumva ni match rero yabaye ubona ko Lewandowski ibitsindo bitatu ntabwo twabiheruka Rashford assistance 2 Lamine Yamal ikefe yatsinze ibitsindo ciza nyuma gutandukana ni ko inkino zitatu zikurikirana atsinze mu ibitsindo bitatu hari n'ikindi gitsindo yahoshije potera tabara waraba hagati mu kibuga nibajije impamvu Fermin Lopez yari karakina yakinanye na Frenkie de Jong na Daniel Olmo aba numero 12 na Frenkie de Jong bani ashobora kuba mu exposure ariko ashobora kuba ari uburyo ki yari kararaba Fermin Lopez eske yokora akazi nkako Pedri yahora akora no buryo bwo kuraba uburyo ko agomba kuraba ingene Pedri baba barahagaze kuko deja match zibiri zikurikira harimo ya Chelsea le 25 barakina na Chelsea imbere yaho bavuye muri treve bora turabiri yinde equipe bazokina ikintu ciza cyane bavuye muri treve bakiva muri treve imbere ko baja kwa Chelsea barakira Atletico Bilbao attention batagira Frenkie de Jong yaronse karate tukura attention kandi Casado nawe bakavuga ko kuje muri test ashaka kuba yagize kibazo c'imvune yagize imvune muri echauffement hanyuma sinzi impamvu ari karateba ko introduce
akana kitwa Marc Bernard yanamwinjije ntiyakora ku mupira ariko akingiza bivuga ngo ariko akintroduza boro nyuma y'imvune y'umwaka ariko nk'ubu ndibaza match ikurikira udafise De Jong udafise Marc Casado udafise Gavi Bernard ariko Rafinha zoba yagarutse na Yohan Garcia bagaruka bareka bazoba bagarutse abo oya ndavuga ku ruhande Casado nibiraba confirme ko ashobora no kumara igihe kinini ko imvune yiwe ntakiravugwa ko mugabo deja urumva ko biri kose wabonye uburyo nanakunze miri yakoresheje Daniel mu numero 8 sinzi ko yabonye uburyo sinzi ko match wayiravye nayiravye ariko keshi ni we yadoga gusumba Ferran we Fermin wewe yamusigarira banakinye cyane mvango neza cyane bakinye neza cyane pe Barcelona yakinye neza ku mugoroba bitsindo bine ikintu kiba kiryoshe kwa Barcelona nukubona bagarutse mu buryo bwabo bwo gutsinda sino defense yayo ni yayindi nubundi twabonye batsinze ku munota wa 10 nta n'umunota urahera barakigomboye baragarutse batsinze igitsindo hari ukuntu nari mperekeje umuntu numva karuru tiyampa nka data Barcelona satsinze bitatu itsinze bitatu sansanga ni bibiri hanyuma nshitse muhira mu gice ca mbere kigomba kirangira ikefe mu gitsinda Lewandowski kuri penalty ku munota wa 10 ku munota wa 11 munota wa 11 Sergio Carreras arakigombora ku munota wa 37 Lewandowski ataramu cyakuri ku pasi ya Rashford munota 43 munota 43 na kane Borja Iglesias arakigombora ku pasi ya Ferran Jutla ku munota wa 49 munota 45 bongeye Lamine Yamal agiterekamo baba bagiye kuruhuka baca baragaruka ku munota 73 niho Lewandowski kuri pasi nziza kona kick nziza yatewe na Marcus Rashford tereka ku mutwe Lewandowski tereka mu cya kane baca baritahira cyane gitsindo ciza kiyagitsindo we umuhungu aracakomeye pe aracakomeye so Barcelona ubise Joel Manirakiza ngo mbuya ngo vyimva mutima turashimiye Manchester United kwijya mari ubu ni Mr Assist ni Mr Ma Assist maestro Marcus Rashford Joel Manirakiza Joel muvandimwe wanjye uramuzi ndamuzi wumvise ngana kubwiye ati rero burya umuganga ati dushimiye cyane Manchester United iragahura ibana natwe tuzobashimira mutukubisa amafaranga natwe dufise mbeho mu hariya nta kibazo dufise mbeho mu papa uravyumva se no kwisimera nibyo rero Barcelona nta byinshi byo kuvuga uretse ko Barcelona igarutse mu buryo bwayo bwo gutsinda defense yayo woyitsinda ariko nayo ikagutsinda amakenga bari nigiye Barcelona ubona yabuze ibitsinda biba biteye amakenga cyane defense yabo sivyo ibura rya Frenkie de Jong rero turize ko yawe ikarita itukura mu minota ya nyuma azoca nasiwe urukino ruzohoza mu bwate two Bilbao batagira Pedri hagati mu kibuga badagira nta De Jong ofise hagati mu kibuga nta Gavi ofise Casado biracari Casado yo bahari ni wagomba gukina ngo dushobora kubona miri ya Casado na Fermin na Daniel Mo na Fermin kandi yokina igiriye equipe nayo ntabwo ari byatari yatsinze rero Vede yiyusha kuya oya Atletico Bilbao yatsinze igitsindo kimwe ku busa yari yishe ibaze rero Vede yasanze muri bisumbya possession sure yayisumbije possession nukuri so kukubesha equipe ubona ko mu byukuri kipe yaraririye kane Oviedo rarira equipe iriko irararira n'ibimenyetso byo kiri niki kirasatira birikirasatira so nibyo rero birumvikana ariko narabonye abantu bagaruka kuri Highland Defense kuri no mukenyero wa Terras Afrique mugenzi wa Buduru nako Arojo ivyiwe ni bya bindi nyene se ambo Arojo uri kuraba na bintu byinshi byabaye kuko Ferran Jutla inyuma yo gutizwa mu gihugu cy'ububiri kugurishwa mu gihugu cy'ububirigi yagiye mu bubirigi akina muri equipe yande ya Club Brugge yakiniye Club Brugge Club Brugge nyuma kuva kwa mukenyi wa Espanyol burya yaje kwa nta nuko ari academy burya ya Barcelona yakuriye muri Espanyol hanyuma muvandimwe aja muri Club Brugge agarutse rero bari kwa Celta Vigo hari umuvandimwe Rafinha Hervé we mwijo yandunkiye agafotora ambwira ati ndagusabye muvandi uyu munzano uzompere mbuyamba turabize kanze ndawugushe uwo menje nirabi munzane wa Barcelona
yabwo reka ndawuhe reka ndawuhe ndawuhe Pajo mwe Pajo uburyo Barcelona ngo yuhagaze sivyo Pajo awurabe Pajo raho ko kantu inbox ngo uburyo Barcelona ibihagaze ibihagaze nka sama wahunja sama wahunja iyi journée rero ya 12 Pajo isizere Real Madrid ifite 31 inge turaza kwa tubiza ko hari nakandi ngo uburyo Celta Vigo ava match ngo bari ko baragenda abandashyira ka Barcelona hariya ngiyi rero ingo ni Barcelona wana uburyo bihagaze oya usatiriza n'uburyo ku mubiri bari ibyuma bya abantu baba bateruye ivyuma baba bameze kujya amaguru abari ubusubwa hariya rero ubusubwa urabuze ngiye defense ya Barcelona defensa n'abantu baba bakora sport itari equilibre bagakora hariya hejuru amaguru kanyonyuka yaranyonyutse sinzi oya nene muri maki uko niko Barcelona bihagaze ifise na Sosthene mwizamu ubwo turindiye ko je mu ijoro rya Erike mvugo navuze nti ntabwo buri munsi muri match ya Barcelona tuzo kumatugaruka ngo twaniriza defense yabo tuzoze turashamo na Sosthene oya canke tuvyihorere nibitureba tutukwiye kuvyihorera ahubwo no munsi mvugo ico turindiye nivyo Sosthene ntabwo ari umunyezamu w'igitangaza mugabo gushikura munsi abakunzi ba Barcelona jewe hano nta kosa noshira ko Sosthene imbere ya defense afise hajya kuko ari n'inkino usanga ari we mvugo yarakuye mvuze FC Barcelona nkunda gutanga karorero kuri El Clasico nkunda gutanga akarorero kuri El Clasico iyo Sosthene ataba mwiza Barcelona yari kugira ibitsinda birenze 2 yariye ko de save 9 nimba basi tuvuge ko Sosthene atari umunyezamu w'igitangaza tukaduma tunafise niyo defense kandi no Barcelona tuvuga ngo yarabaye mbi nako ngo Sosthene mubi niwe yari kumwe na Barcelona nziza umwaka weze sivyo uramutse rero Flick agishika muri Barcelona umwaka weze yavuze ati kintu cyambere apropose Lionel Porte no kumuha umunyezamu meme na Ter Stegen yarahari yabwira Porte ati hano mwino equipe nta munyezamu gira Porte ramwe ati muze ati ngo tugende mu bigega amujana mu bigega mwereka mu bigega asanga aragaragara ati rero abo fisi no mwaka bakoresha kunyene hanyuma tugwane n'uburyo mwaka uzadushira kuguha umunyezamu mwiza urabona ku isoko ikintu cyambere Barcelona yakoze Yohan Garcia bo banaganiriye na Sezitarahera bazi ko bigeze no kuja muri beef na Espanyol ivuga ngo bari kudestabilize umunyezamu wabo ngo bamuha ama proposal n'ibiki ni Yohan Garcia we yari amaze ko yemera Barcelona kera bazi ko mu nkino za nyuma Espanyol Barcelona baratangwe kwafana yo bategura ibintu byo kugira ibyo ko mu Boeing n'iki mugabo bakagira iki bakavuga ati wo ivyo waduhaye ni byinshi bahava bazana Yohan Garcia kandi Yohan Garcia mu nkino zike yakinye nk'akare kuri match ya Rayo Vallecano ico gihe ubusatirize bwa Barcelona bwari fake nibwo ariko baratsinda bari mu mvune Lamine Yamal mu mvune bande mu mvune akona musi turabona ngo Lamine Yamal nyuma yo yo gabana na Nicole uri kona uburyo Lamine Yamal akora kina chaque match uko ziri 3 abari impeccable ari gukira sivyo yangora basangiye na Franco ndetse na Nico Williams sivyo ndavuga nti mwijoro rya Erike nabonye uburyo ino defense n'umundi garuka ari muri yashusho nyene ndavuga ati ikintu kimwe ndindiriye reka turindire Yohan Garcia agaruke mwari no poto cya Barcelona ubundi tuzojija nimba ngo ari Sosthene uno munsi atari ku rwego rwiza muri Barcelona canke n'ubundi ari defense ya Barcelona imvango itari rwego rwiza kuko n'ubundi Barcelona imvango ni yabandanya imvango yankesa bino bitsindo uburyo Yohan Garcia wowe Yohan Garcia imvango muri bitatu dufata muri bitatu Sosthene yotsinda
Yaraye Garcia basi ari capable yo kugira save zibiri bakamutsinda kimwe mugabo no muri no defense Barcelona je sindayizera ndakubwije kuri ko nubundi ikindi kintu naho yogaruka ikindi kintu gira kabiri igitigiri cibitsino vyinjijwe mugabo azovyinjizwa defense hagaze nabi pe ikindi kintu bamba nibaza nkubi y'abagatabara Samira Real Madrid mba nibaza nuko bitewe banyene gusa ndabwiye tufate nk'uya Samira Arsenal nta bitsino nkabyo bomwinjiza kujya defense ya inde Gatabi kujya defense ya Saliba na Magaresh ni nako burya Real Madrid impamvu nandakara kuri Real Madrid Real Madrid defense yabo irava kuko uriya mugabo gira save nyinshi uriya mugabo gira save nyinshi kandi imyaka irahaciye bayitati bayine ubona ko Real Madrid nayo gusubiriza bari aba defenseur bayo byarayigoye cyane sivyo rero icyo nico je ndindire igaruka rya Yaraye Garcia ndabe kuko Yaraye Garcia sinzi ko wabonye buryo yasamye Barcelona ni myiza cyane introduction yiwe yari nziza cyane pe mugapa na gusumbya Sezini niko Sezini niyo Barcelona nziza umwakweze ni wayisamira umva ndakubwire Sezini je nk'umuntu yo mutya kwa makosa sinzi abantu dufise uko tubibona gutandukanye nanje sinumva ariko Sezini umuntu wakuye mu biruhuko wamusanze aho nibereye ku mucanga usubije mu kazi nari naragahebye hanyuma ndakoroheye ndaje hanyuma tugize achievement abantu batatekereza ubu ushaka kunyagiriza amakosa ubu Barcelona erega edire katuvugana ukuri katubwira abafana ba Barcelona ukuri sezo mu mwaka heze Barcelona yakoze ni sezo spectaculaire ni sezo y'igitangaza abantu batatekereza edi tuvugana ukuri ubu umwaka heze tubonye umugaridi umudagaraje Barcelona wari kukubaza ati niki uyisabira kutwara wari kuyihararika oya wari kuyiha demi finale ya Champions League ikavamwo kutwerere twumukinyi umwe oya ariko hari ukuntu twabonye bifasha umurongo guhera mu kwa mbere Barcelona totalize inkino 27 idatsindwa aho yananiwe inganije ureko uravyumva tute competition confond dutangura kurota binini kuri yo ariko franchement parla suko ni bimwe nyene erega n'umuntu atajya cana aravyibuha hanyuma hariho n'abantu nzi badakwiza ibiro senkani bamara kilo c'ubugari ndabazi erega Afrique hari gihe umuntu aronka rezilita zikagenda neza ariko Barcelona ubu nyene ivyo yageze ko mu mwaka uheze isamirwa na Gatabi umuntu buryo umuntu nakubwira ati jewe ndahagaritse aba yumva inguvu zamuheranye mugaka cemera muri hanyuma uwo muntu aragarutse mwizo precipitation arakubashe aragarutse nawe kuba wagiye kumurondera wari umwubashe birumvikana mwubahanye hanyuma aragarutse aguhaye gushika kuri achievement kugeza yaho umwaka weze tuvuze ngo ama equipe meza na Barcelona ikavyigamba president wabo ati equipe nziza none hani twebwe na Paris Saint-Germain none se nibeza havuye mwugariziye iyo Barcelona yari nziza ni yasamigwa na Gatabi paraporo nuko tumuzi wahava umujija ariko paraporo yivye yabahaye kandi yaravuye muri retraite franchement paravuga akwiye credit akoye amashi cyane ya nivyo rero equipe ibandanye consider mugabo ubona ngo bagize ico no kwita comeback nziza batsinda ibyo bitsindo naho Celta de Vigo ariko irabigombora Barcelona rero baza kuba batsinda ibitsindo bine kuri bibiri ariko Frenkie de Jong aza kuba akora ikosa rigira kabiri ku minota 94 ahabwa ikarata yitukura inyuma yuko yari yakoze ikosa ku minota 79 biza kurangira no vuga ngo uno abaye suspended aza kubahebwa ikarata itukura iyo kuri rwa Celta Vigo wabonye imbere yuko match iba ati twadodoye kwa Levante dutodora kwa Osasuna kwa Dinamo Zagreb ati inkino zitanu n'izindi hariya zareze tudatsindwa atugurira jikiro Barcelona twakuguruye Barcelona yuguruye turugura canke ndarusavye ko nzanya amasipiri Barcelona yuguruye ari n'amasipiri n'amasipiri none ni yuguruye never give up yuguriye gusa ariko nugurura wihaza ngo ugomba mukubita akaca gukwegene n'agaca ego akaca kubikura bavyita kubikura akaca kubigurirayo Celta de Vigo rero bayigize ivyo ego bayigize uko
gushika no mwanya rero bwana Papa Yohan Arba abantu barabira classement barabire ya birumvikana classement isize Real Madrid inganije yandikisha rimwe ibitsa abiri sinzi igihe bazoye basubiza ayo izasubizwa na Barcelona itsinda 16 kuko imaze gutsinda 26 itsindwa 10 Barcelona mbi muri defense maze gutsindwa 15 ariko izigamye ibitsindo 17 kuko iratakasha 32 niyo equipe yataka cyane gusumba izindi birumvikana ko amanota 8 ikinyuranyo c'amanota nta numwe afise byinshi kurushaho Barcelona bamaze gukina nkino 12 bose Real Madrid yatsinze 10 inganya rumwe itsindwa rumwe ni nako Barcelona nayo imaze gukina inkino 12 yatsinze 9 inganya rumwe itsindwa 2 ntugira ngo statistique ziri kure na kure burya aba bagabo baba bagenda bari kumwe Villarreal ni surprise 26 ni ya gatatu si ibintu bikunda kuboneka cyane zigamye ibitsinda 14 imaze gutsinda 24 itsindwa 10 Atletico Madrid ifite 25 inkino zitanu zose ziheruka yanganije mu itsinda zine nayo yagize intangiriro mbi ariko ibintu bibameze neza Engineer Manuel Pellegrini na Real Betis yiwe n'aba gatanu n'amanota 20 Espanyol ni ya gatandatu ni ivyo equipe za nyuma Real Oviedo Levante na Girona kera kaba ishobora gukoroka noneho iyi sezo ngayo ngukorera niko bakurikirana kuri journée ya 12 muri La Liga bakaba bagiye kuruhuka ari nako bazoba bagaruka inyuma ya Trêve internationale bamanuka bacakirana bona yuko Barcelona za kwakira Atletico Bilbao nayo Real Madrid yo izoba ikina na Elche Madrid izoba ikina na Elche nivyo Atletico Madrid izoba ikina na Getafe nivyo Kylian Mbappé aracabayoboye ibitsindo 13 Robert Lewandowski mu nkini 9 amaze gukina no mwaka akurikira Mbappé ibitsindo 7 mungu n'umwataga wa mugabo Robert Lewandowski imyaka 30 ninga 30 irenga Mbappé bavutse akina anganya na John Alvarez ibitsindo 7 oya mu nkino 12 Mbappé afite 13 mu nkino 12 yavuze ati iciza su gutangura ciza no guheza n'umuntu mubi cyane ese ubu Real Madrid yose itara kandi gato niyo yonanganya gusa Barcelona gacomekamwe Vedat muri kiyo Mallorca mu kiona ca kane n'ibitsino 6 anganya na Eta Eyo munyakamene wa Levante kiona ca gatatu n'ibitsino 5 nako n'ibitsino 6 Ferran Torres kiona ca gatatu n'ibitsino 5 anganya na Imbere Grevisse wa Celta kibanza cindwi Vini wa Real Madrid kibanza 18 Gucho nako Kucho wa Betis ikibanza c'icende Oyarzabal wa Sociedad ikibanza c'icumi n'ibitsindo 5 nivyo niko les meilleurs buteurs niko novuga ngo abamaze gutsinda ibitsino byinshi batondetse mu gihe Marcus Rashford niwe mukinyi wa mbere amaze gutanga assist nyinshi muri La Liga sivyo singahe indwi mukinyi mwiza pe inkino indwi mu nkino 12 wafite bingahe ndabiri bitsinda numve Luis Mia assist 6 Arda Güler wa Real Madrid mu kibanza ca gatatu assist 5 Lamine Yamal wa Barcelona mu kibanza ca kane assist 4 muri La Liga Marcus Rashford muri La Liga afise ibitsindo kandaje ndakurabire ajana afise 4 antikala afise nka 4 cyangwa 5 Marcus Rashford reka ndakurabire gusa gushikora mwanya yakwijije uruhare mu bitsindo 14 yakwijije uruhare mu bitsindo 14 Marcus Rashford reka turabe bitsinda afise si byinshi sinabike ntangiriro ziwe ziri impeke kabisa ntangiriro ziwe Rashford afise ibitsindo 2 muri La Liga muri La Liga na afise assist indwi mvango
afite ibitsindo bibiri muri La Liga n'ibitsindo 4 muri UEFA Champions League afite ibitsindo 6 afite ibitsindo 6 turi komisiyo confondi na assist 8 nuva ko assist indwi zo muri La Liga na assist imwe muri inde toute commission confondi 14 contribution okay urumva ko akazi ari kugakora ngayo nguko n'abafatanya bikorwa bitandukanye ngayo nguko bimeze muri La Liga ikiro n'amanota nabonye Barcelona batavuga ngo turaje wabonye inkuru yavuze weekend Muniri na Zarawi papa wa Lamine Yamal yamaze